Yo, Yamin Suleimani hapa. Napenda kufuatilia vipindi vya sport kupitia Indundi TV. Utwara umugwi wa Musongati mujije kwirahira umugwi wa Interstar musinzi igisindo kimwe kubusa ivyatumye muja mu rukino rwa nyuma rwa finale. Nk'umurongozi w'umugwi wa Musongati wavyakiriye gute? Nk'umurongozi w'umugwi wa Musongati no kuri pena vyakiriye cyane, murabona ko nakamwemwe kagaragara, ndetse si jewe gusa, murabona abakunzi b'umupira w'amaguru bo muri kano karere ko hagati mu gihugu, ndetse novugana nabo mu gihugu cyose bari bishikiye hano kuri stade nkuru y'Igitega kwirabira no rukino rwa rurindiranye gishika n'abantu isinzi, kandi bose murabona yuko abenshi baranezerejwe, na cyane cyane abari bashigikiye umugwi wa Musongati baranezerejwe nino nsinzi. Vyumvikana ko nanje rero ari umunezero ntangere, ariko nkavuga nti nukuri pe jewe novuga nti amashimwe nayo ku Mana dushoboje kuronka ino nsinzi. Performance y'abakinyi bawe wayibonye gute? Abakinyi uri kwabiraba vy'ukuri bakinye neza, ahubwo ndanabashimiye, ndetse nabajya bagize umukinyi wa 12 bajya baguma bafana umugwi mu ndirimbo, nabo nyine ndabashimiye bose. Namwe mwavyiboneye yuko bari bameze neza, bari bagaze neza, bari biteguriye runo rukino vy'ukuri nk'urukino rutoroshe kandi biteze insinzi. Usindi rukino guno musi ni message kuri Rukinzo muzokina na final. Ikiryoshe muri ivyo nuko Rukinzo yari ngaha nyene, nayo yaravuze ati ni vyiza ko tuza kuraba urukino turabe bajya abahungu abashobora gutsinda muri rya migwi ibiri abo tuzohura ingene bizoba bimeze, bavyiboneye. Ariko na Rukinzo nibaza ko nayo nyene twe nta rukino dusuzugura, urukino rwa maru urukino wamugenda ugukina witeze insinzi, mugabo kandi utavuze ngo uyu mugwi uroroshe canke ntugiziki. Twebwe urukino tuzokina tuzogenda tugwiteguriye nk'uko tugiye mu rukino rwa finale, kandi tugiye kurondera insinzi. Usanze uri umushinga amateka, usanze kandi ukina umupira w'amaguru, mwarushijiki umugwi wa Interstar no musi? Ngira ngo ni ikintu turusha imigwi myinshi yo hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Vy'ukuri murabona nawe uri umukinyi w'umushitsi uje ukagwa mwino stade nk'uko yuzuye abantu barenga 10,000 bose ubona yuko bashigikiye umugwi wa Musongati. Birumvikana yuko haba hari akantu kamaze kuri morale kuvako. Mwabonye kuvy'ukuri umugwi wa Interstar wakinye neza, mugabo murabona hano twari turi vyadufashije cyane gose, bivanye na murara abakinyi twabahaye n'abafana benshi cyane bari bashigikiye uno mugwi wacu w'igikundiro wa Musongati. Biga mu mugwi wa Musongati igihangiro ryo gutwahukana igikombe cyo no mwaka 10 kuri igihugu ryacahari. Ngira ngo mubonye nyene twakinye runo rukino, inyesho mwoca muyiha irahari nyene, twifuza gutwara ibikombe vyose. Erega biracashoboka, haba muri champion, muri Primus League no muri Coupe du President, vyose birashoboka, kandi nkavuga nti turi hamwe twese vyose birashoboka, ntaco buza ivyo bikombe vyose tubitwara. Ariko honorable Denis Karera n'umugwi wa Musongati tunufise abanywanyi benshi, abafana benshi ngamu ntara Gitega, nirihe banga mwakoresheje mushoye kuronka abafana nk'aba twashoye ko no musi? Nibanga ryo kuva kera, ngira mwabonye hariho igipande carimo abana benshi cyane bari bicaye hamwe. Rero hari ukuntu tugenda tureka abana bagakurikirana cyane abakuru babo baba bari ku rukino mu kuraba amantrenema no kuraba inkino. Ivyo rero bikagenda bituma abantu bose abana bavuka biyumvamwe umugwi bagakura. Hamico no bamenyesha umugwi wa Musongati suno musi uramaze igihe kinini uriho, urarenza imyaka 40 uriho, no kuvuga uza gusanga benshi bahoze bakina muri ubarabatama, abandi baramaze kuva kuri inosi basize imiryango myinshi hano mu gisagara ndetse no mu gihugu cyose, ugasanga abantu bose baza bakurira mu mugwi wa Musongati. Rero ikindi naco twebwe tuvuga tuti umugwi wa Musongati si uw'umuntu, umugwi wa Musongati ni uw'abene gihugu, ni uw'aba bantu bawukunda, rero bawutunganya uko bavyifuza. Nico gituma bose baba bavuga bati nkujya mugwi mfisemwe uruhara jewe nashizemwo, ntegerezwa kubungabunga kugira ngo urushirizeho gutera imbere.